Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2020 ndabahaye ikaze muri ndi sango ry'amakuru mu Kirundi. Urunani rw'imigambwe kira Burundi rwatanze uzoserukira urwo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije, nawe akaba ari umukuru w'igihugu Domiciano Ndayizeye. Yaba akaba yerekanywe kuri uyu munsi wa mbere, ariko rero naho integuro z'ayo matora ziriko zirabandanya, abamaze gutanga amafaranga asabwa y'ingwati n'abakandida batatu gusa. Muraza kubirikira muri ano makuru. Ubwicanyi burabandanya buca haba amatora ni nk'abavukana babiri bo muri komine Matongo intara ya Kayanza. Uwo mu mugambwe CNDD-FDD akaba yaraye acumise uwo mu mugambwe CNL akaba ari hariya mu ntara ya Kayanza. Umwuga wo kumenyesha amakuru ngo nujejwe kwerekana ibitagenda neza kugira bikosogwe, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi wewe avuga ko umwuga wo kumenyesha amakuru ari kuvuga vyiza mu gihugu. Muza kumviriza ico Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance abivuga ko aho yemeza ko umwuga wo kumenyesha amakuru nyabuna ari kuduma ko urutoke ibitagenda neza kugira ngo bishobore gukosogwa. Mu kanya ni Donido. Ndasubiye kubaramutsa mu gihe hasigaye iminsi 3 ngo ikiringo cyo gutanga amadosiye ku bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ahere. Abamaze gutanga ingwati yabo mu banki nkuru y'igihugu BRB kugira abazokwitoze muri ico kibanza, Nevariste Ndayishimiye azoserukira umugambwe CNDD-FDD, Agatongwa azoserukira umugambwe CNL, hamwe na Francis Rohero akaba azokwitoza ku giti ciwe. Ayo matora akaba ategekanijwe mu kwezi kwa Rusama umwaka wa 2020. Iyo ngwati ikaba ingana ni miliyoni 30 mu mafaranga y'amarundi. Hagati aho Domiciano Ndayizeye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi niwe yatowe kuzoserukira urunani rw'imigambwe kira Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka wa 2020. Ibi ni vyavuye mu nama urwo runani kira Burundi rwagiranye n'abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere. Domiciano Ndayizeye akaba yemereye abamutoye mu gihe yotogwa kuzohindura ibitari bike mu gihugu, harimo no kugwanya ukutagira akazi. Ngurukire umwe wese mu bayobozi b'imigambwe igize ubunanikira Burundi kubona mwarashoboye kunyizigira kugira ngo ndabaserukire mwese hamwe muri rihiganwa riri imbere mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Twarabonanye n'umwe muri mwebwe turanaganira kugira ngo mwariko murancaca nanje ndabumviriza, hanyuma ndabona umuravu umwe afise mu kugira ngo mushobore gutora uzobaserukira mwizigiye. Ni naco gituma naje maze kumva ubwo butumwa mwampaye naciye nzanyaruka kugira ngo ndababwire ego. Uyu akaba yari Domiciano Ndayizeye yahoze arongoye Uburundi. Mu makuru y'umutekano Bucumi Lucien yaraye yishwe na mwene wabo amwishishije imbugita mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Akaba yari umwe mu ndongozi z'umugambwe CNL muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Uwo mwene wabo yitwa Nsengiyumva Leonidas akaba ari imbonera kure. Amakuru dukura ngaho imatongo avuga ko yasanze Bucumi Lucien aho yariko arakorera, amucumita imbugiti inshuro zitatu, anakomeretsa mu maso umutambukanyi wa Leonidas akoresheje itafari. Izo nkuru nyene zivuga ko Nsengiyumva Leonidas amaze gukora iryo bara yaciye amera ayo anyaga amagara, akaba n'ubu irengero ryiwe ritaramenyekana. Turabandanya n'aya makuru tabateguriye ngo bamenyesha amakuru bakesha vyose igihugu cabo, nico gituma bategerezwa kukivuga neza. Iyo ni impanuro ya Petero Nkurunziza yahaye abamenyesha amakuru hari mu mpera z'indwi iheze, igihe umukuru w'igihugu yariko aratanga inyigisho zo gukundisha igihugu abo bamenyesha amakuru.
tubishikirizwa n'umuvugizi wiwe Jean Claude Karegwa. Nyine icubahiro yabwiye abamenyesha makuru yuko ico bategerezwa kuzirikana imisi yose na hose ari uko atana kimwe bari batagizwe n'Imana, batagizwe n'igihugu, batagizwe n'abavyeyi babo, kandi atana kimwe bafise badakesha Imana, badakesha igihugu, badakesha abavyeyi babo. Bakama rero aho bari bibuka yuko ivyo baronse bahawe n'igihugu ari vyinshi, kandi yuko ivyo bazeye ku gihugu ari vyinshi nk'ivyo umwana yamazeye ku muvyeyi, bakagira umutima wo gukunda igihugu kurusha, kukizirikana kurusha, ariko kandi bagira n'umutima wo kwihangana, kuko kumbure abarundi bose cyo kimwe n'abamenyesha makuru imigwi itandukanye y'abarundi bose ntibararonka ivyo bipfuza, ntibarashika aho bashaka gushika, mugabo bakizera yuko imbere ari heza, bakizera yuko igihugu gifise ubutunzi bwinshi, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko kandi bakagikunda bakivuga neza, ntibabe nka wa mwana w'isema avuma ibere ryamwonkeje. Ati kandi muzirikana imisi yose na hose yuko guheza neza haba mu byo muvuga, mu byo muyumvira, mu byo mwandika, mu byo muvuga bizobera umutahe mwiza abana banyu, uko na kare nico umurundi afise umutima, umurundi ukuri yategezwa kwiyumvira ejo naho Burundi bw'ejo n'abana twese tukiyumvira gukora, tugakora neza, tukavuga neza kugira ngo dusigire iragi ryiza n'izina ryiza abana bacu. Petero Nkurunziza akaba yahaye iyindi sango abamenyesha makuru muri Kigarama uno mwaka kwizo nyigisho zizobandanya ico gihe warongoye igihugu no musi akaba azoba ari mboneza mu gukunda igihugu. Umumenyesha makuru ntushobora kumubarira akunda igihugu avuga vyiza gusa, ariko ibigenda nabi ntabivuge. Kubwa Innocent Muhoza umuyobozi wa televiziyo Renaissance, umumenyesha makuru akwiye nyabuna kwerekana ivyo bigenda nabi kugira navyo bikosogwe vyongere bifate inzira nziza, nayo gukunda igihugu uri leta ngo no kwitaho abujejwe. Innocent Muhoza: inyigisho zo gukundisha igihugu zo byari bisanzwe, mugabo iyo biriko birakorwa n'abari abantu umuntu aratakara, biragoye gutegera icyo bariko baravuga, kuko igihugu si misozi, si biti, si inzuzi, si nyoni n'ibindi bikoko biri mu gihugu. Ubwa mbere na mbere n'abantu, abo bantu nabo n'abarundi. Gukunda igihugu rero uri leta no kwitaho abantu ujejwe, no kwitaho abo barundi, no kubakingira, no kubateza imbere, no kwirinda kubatoteza, no kubahiriza agateka kabo. Ivyo navyo abo bariko baratanga izo nyigisho bakora ibihushanyije n'ivyo. Wewe rero ntushobora gutanga icyo utagira, ntashobora kutwigisha gukunda igihugu berekana imisi yose ko badakunda igihugu. Ejo bundi mwaraye mubonye ukuntu bisha abantu. Urumva rero iyo bakavuga ngo abantu bakunda igihugu baba bakwiye kubanza gutanga akarorero imbere gupfa kuvuga amajambo aryohera amatwi mbwa batacapfana n'ibiriko biraba mu gihugu. Kumenyesha makuru naho ntushobora kubwira umumenyesha makuru ngo nakunda igihugu mu kuvuga ibigenda neza gusa, ibigenda nabi ntabivuge. Umumenyesha makuru yerekana ibigenda nabi kugira bikosorwe, bifata inzira nziza, bimere neza. Nta zindi nzira ziriho, sugusiga amavuta oya, no kuvuga ibintu uko biri kugira tubone tuti iki ntikimeze neza, nikimere neza igihugu, nikimere neza abantu. Umuntu yogikosora gute kugira giteze imbere abantu, kimere neza abantu. Yo niyo nshingano yacu, nayo kuvuga niko gukunda igihugu kwacu nta kundi. Ariko naho uretse n'ivyo ntashobora kwigisha biriya bintu. Leta yiwe iriko irakora biriya tubona, hari kitagenda, hari gupfa kuvuga mengana amajambo yo gupfa kuvuga gusa ya politike, gusinziriza abantu, kandi biboneka neza ko biriko birakorwa bitanye cyane na nizo nyigisha bariko baratanga. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri uno musi wa mbere imisi 133 bafunzwe, baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Bubanza. Umushoferi we akaba yarejejwe, abacamanza bari bashashe muri urwo rubanza akaba yari Parfait Muvunyi yararongoye intahe. Uyu Witonze Eric hamwe na Kaneza Clarisse asanzwe ariwe arongoye sentare nkuru y'intara ya Bubanza, icariho c'umushikiriza manza akaba yari yabaciriye gufungwa imyaka 15
tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritswe ku kenezo rya 22 gitugutu umwaka uheze ibubanza bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati yahariko harabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenze na Egide Harerimana bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ngo Burundi bugeze ku ntambwe ishimishije kubijanye no kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere. Ivyo bikaba vyemezwa na Emmanuel Habimana arongoye ikibuga c'indege ca Bujumbura, kaho igihugu c'u Burundi kikaba caramutse gitunganya ku ncuro ya mbere inama igira gatanu kubijanye no kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere kurikira. Gutwara abantu n'ibintu mu kirere biguma vyongerekana cyane. Mu mwaka wa 2030 dufatiye ku 1990 bizoba bimaze kwigwiza kabiri. Hatabonetse rero ubuhinga bwo kubikora mwosanga ari abantu gusa borengerwa. Murumva rero yuko ijya riterambere. Aho naho rero bica bigoranira gato ni mu gihe ubwo buhinga butajaniranye no gushira ku gihe abantu bazoshira mu ngiro ubwo buhinga. Twebwe rero mu gihugu c'u Burundi muri autorité de l'aviation civile du Burundi tuca tuguma dushira abantu ku gihe uko ubuhinga buhindutse abajejwe ibikorwa binyuranye by'ubuhinga tubashira ku gihe muri ibi canke biriya ku buryo tuguma tujana n'ubwo buhinga aribwo twita technology. Umugambi wisanurwa n'iyagurwa ry'ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye urahiye. Ibibuga by'indege bisanurwa mu buhinga bwo hejuru cyane, kirasanurwa kandi kabandanya gikora. Imbere yuko dusozera no makuru ngo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwarateye igikumu ku masezerano y'ugushira mu ngiro ku mashira hamwe mva makungu yose akorera muri ico gisata. Bikavugwa ko Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje buraba uburimyi n'ubworozi hakaba hari mu nama yahuza amashira hamwe yose n'abayobozi bo mu bushikiranganje butandukanye muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi hari mu ndwi iheze. Le gouvernement du Burundi, dans le but de bien coordonner les activités des ONG internationales. Leta y'u Burundi mu ntumbero yo kurongora neza amashirahamwe mvamakungu yafashe ingingo yo gushiraho igikumu ku masezerano yo gushira mu ngiro. Mu gushira mu ngiro iyo ngingo yafashwe ubushikiranganje bw'ibidukikije n'uburimyi n'ubworozi yateyeho igikumu ku masezerano hamwe n'amashirahamwe mvamakungu yose akorera mu gisata c'ibidukikije. Inama yo kuri uno munsi rero twarukurabira hamwe twatumiye amashirahamwe mvamakungu yateye igikumu kuri ayo masezerano yo gushira mu ngiro kugira turabe ko ivyafunditswe byose ko ayo masezerano vyakozwe. Évaluer si tous les clauses de ce protocole ont été mises en œuvre. Nino ngaho duce dusozera amakuru twateye kubashikiriza amakoze mese mwafasha mwanya kudukurikira tuzoba dusubira.